Nshuti zacu mwiriwe neza. Ingingo nkuru z'amakuru twabateguriye. Francine Niyonsaba yagarutse mu Burundi avuye mu marushanwa mpuzamahanga yo kwiruka ku maguru, atahukanye igikombe cy'umukinnyi wa mbere wirutse metero 2000 mu gihe gito ku isi. Ni koko mondial itashe ku gihugu cy'u Burundi kuva bwitwa Uburundi. Ndagihowe cyane, n'umunezero ntasubiye kugaragaza, nabonye abarundi batwenga bose. Ndumva yuko nakoze bidasanzwe, nanje ndavuga yuko ntasanzwe ku isi. Francine Niyitegeka yakiriwe n'abaturage benshi i Bujumbura. U Rwanda rumaze gukingira COVID-19 ku buryo busesuye abaturage barwo 10%. Abarundi b'impunzi 70 bari bamaze amezi 6 mu maboko ya polisi ya Tanzania, ubu baridagadura. Turavugana nabo muri aya makuru. Naho muri Tunisia ubucamanza bwa gisirikari bwafunze abadepite 2. Ikaze amakuru arambuye ni mukanya gato cyane, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Ijwi rya Amerika, amakuru yo hirya no hino ku isi. Muri Tunisia nkuko maze kubibabwira mu ngingo z'ingenzi, umucamanza wa gisirikari yategetse ko abadepite 2 bo mu ishyaka ritavuga rumwe na perezida wa Repubulika Kais Saied bafungwa. Frederic Nkundikije arabagezaho iyi nkuru. Ivyo bibaye mu gihe muri ico gihugu kibazo c'agateka kazira muntu giteye amakenga nyuma yaho perezida afashe ingingo yo kwigumira ko ubutegetsi bwose mu kwezi kw'indwi. Sentare ya gisirikare yafunze idada ya Saudi hamwe na Edine Maklouf, umukuru w'umugambwe Karama yama yanirawe perezida Kais Saied mu nama nshingamateka. Ifungwa ryabo rishikanye igitero c'abashingamateka 5 bapfunzwe muri iki gihe. Saudi yafunzwe yagirijwe gutuka abakozi bajeje umutekano ku kibanza c'indege mu mezi 5 aheze, nk'uko umushingamanza wiwe yabibwiye itorokanizo ry'amakuru Reuters. Maklouf nawe yahagaritswe hanyuma akarekurwa mu ndwi iheze igihe yari yitavye urubanza muri sentare. Yaciye asubira gufungwa nyuma yaho yankiwe kuburanira Saudi yari yamutoye nk'umushingamanza wiwe. Itangazo ryashizwe ahabona na sentare ya gisirikare rivuga ko umucamanza yafashe icemezo cyo gufunga Maklouf, mwagiriza ko yateye ubwoba umucamanza wa gisirikare na mwagiriza uruhara mu gushaka gutembagaza ubutegetsi. Frederic Nkundikije komeza utubwira noneho amagorwa y'uyu munyakanadakazi wamaze igihe yarashimuswe n'intagondwa z'abajihadisti muri Burkina Faso. Harihaze umwaka Edi Sablé yafatiwe muri Burkina Faso agerageza guca mu myanya y'intoki abamunyoruje naho yarazi ko ashobora kwicwa. Uyu mufasora afite imyaka 37 hamwe n'umutaliyano Luca Taceto bari banyurujwe mu kwezi kwa 12 mu mwaka 2018 bari mu seruko bwa Burkina Faso, aho bariko baratembera bagana igihugu ca Benin. Blé na Taceto bamaze amezi 15 bari mu minwe iyo murwi mbere yuko bawuca mu ryahumye bagahunga mu bucagucagu. Haraheze imyaka 6 imirwi 2 intagondwa Al-Qaeda na Islamic State inyuruza abantu mu ntara Sahel, igaheza igasaba ingwati imbere yo kubarekura. Bamwe mu banyamahanga bakiriwe iyo mirwi harimo umumenyeshamakuru mu Faransa Olivier Dubois yanyurujwe mu kwezi kwa 4 ari mu buraruko bwa Mali. Muri Burkina Faso aho ubugizi bwa nabi umurwi Jihad ugwiriye, abanyamahanga 10 baramaze kunyuruzwa. Ijwi rya Amerika. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iratangaza ko yataye muri yombi umuntu ukomoka mu burasirazuba bwo hagati, nayo ni inkuru mugezwaho na Frederic Nkundikije. Baye umunyamahanga wa mbere afashwe ariko akorana n'uyu murwi. Uyu mugabo yahagaritswe n'umunyayordania nk'uko byemejwe n'umuvugizi wa leta ya Kongo Patrick Muyaya mu kiganiro hayi itorokanizo ry'amakuru Reuters. Yahagaritswe ari mu gisagara ca Masikabe hafi y'umuji wa Beni mu ntara Kivu ya ruguru, aho umurwi ADF wama wakoze ibitero. Umurwi ADF wa Kisa murongowe n'abakomoka muri Uganda niwo wagirizwa ubwicanyi bumaze imyaka 3 bukorerwa mu bisagara vyo muri iyo ntara. Mwaka 2019 barongoye uyo murwi baragiraniye amasezerano n'umurwi w'intagondwa wa leta ya Kisilamu, naho ishyirahamwe mpuzamakungu rivuga ko atavyemezo bifise vy'uko uyu murwi utegeka umurwi w'abarwanyi ba ADF. Mukomeje kumva radiyo ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Rwanda muradukurikira kuri FM 104.3, naho mu Burundi muratwumvira ku mirongo migufi metero 19 na metero 22. Aho muri hose kandi mudusange no kuri internet @radio yacu voa.com no kuri YouTube na Facebook
VOA radiyo yacu. Amakuru y'ibiyaga bigari mu kanya gato cyane. OMS ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ubuzima iratangaza ko u Rwanda rumaze guha inkingo za COVID-19 zose za ngombwa abaturage barwo 10%, bityo rwujuje umugambi OMS yari yarateganyije kugeraho muri uku kwezi kwa 9. Nk'uko Dr Sala Ndungu Ba uhagarariye OMS mu Rwanda bivuga, u Rwanda ni intangarugero mu karere kuva ibikorwa byo gukingira bikimara gutangira mu kwezi kwa 3 k'uyu mwaka. Mu kwezi kwa 5 gushize, umuyobozi mukuru wa OMS Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus yatanze umugambi rusange wo gukingira abaturage 10% ba buri gihugu ku isi yose bitarenze uku kwezi kwa 9, 40% bitarenze ukwa 12 gutaha, na 70% hagati mu mwaka uza w'ibihumbi 2022. OMS ivuga ko ibihugu 14 bya Afrika ari byo byageze ku mugambi wa mbere w'10%. 3 byonyine gusa ku mugabane wa Afrika byageze ku mugambi wa kabiri wa 40%. Naho u Rwanda kugeza ubu rwabonye inkingo za COVID-19 zigera kuri 3,400,000 zaturutse muri COVAX ya OMS, ikigo cya Afrika gishinzwe gukumira indwara, no mu masezerano bwite atandukanye rwagiranye n'ibindi bihugu. Rumaze gukoresha inkingo 3,300,000 zahawe rero ku buryo busesuye abantu 10% kuri 13,000,000 barutuye. OMS yanzura ivuga ko izafasha u Rwanda kugira ngo ruzabe rwararangije gukingira abaturage barwo 60% hagati mu mwaka utaha. Dukomereza amakuru yacu y'ibiyaga bigari mu Burundi. Francine Niyonsaba yagarutse mu gihugu avuye mu marushanwa mpuzamahanga yo kwiruka ku maguru. Atahukanye igikombe cy'umukinnyi wa mbere wirutse metero 2,000 mu gihe gito cyane ku isi. Yakiriwe n'imbaga y'abaturage benshi i Bujumbura. Mugenzi wacu Eloge Wilikaneza yaduteguriye inkuru irambuye. Amateka no mugisha ku Burundi, iki gikombe mubona igikombe gitashe ubwa mbere mu gihugu cy'u Burundi. Uwo ni Francine Niyonsaba, munanotse mu Burundi kazi igihe yaratahutse mu gatondo ko kuri wa 3 ageze ku kibuga cy'indege mpuzamakungu citiriwe Melchior Ndadaye ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Yarakikijwe n'umuvyeyi nyina muvyara umukuru w'igisagara ca Bujumbura Jimmy Hatungimana n'abandi bategetsi. Yagarutse ku mateka yandikishije muri amezi aheze, yibutsa ko ari iteka ku gihugu cose. Aho nahereye mu gihugu ca Amerika nkahatsinda metero 3,200 birengako, nkagenda mu gihugu cy'Ubufaransa nkakoze 3,000, nkongera nkahatsinda kandi nkongera nkagira n'umwanya mwiza cyane gira 5 mu myanya nyaruka ku isi. Nkavaho nkaja mu gihugu cy'Ubirigi atsinda biyometero 5 kandi ukaba ari umwanya mwiza w'uno mwaka. Sinagarukiye ngaho, naragiye mu gihugu cy'Ubusuwise, aho hose nagiye ndaca nongera ntsinda karukondera amanota ashobora kumushikana muri finale kugira ngo mpiganirwe iki gikombe mubona. Igikombe gitashe ubwa mbere mu gihugu cy'u Burundi, natsinze ku 5,000, akaba ari igikombe kidasanzwe gitashe ubwa mbere mu gihugu cy'u Burundi. N'icyo gikombe ari rya mbere gitashe mu Burundi haragaheta. Umwanya wa mbere ko kugeza ubu ku isi yose mu mahiganwa y'imetero 2,000. Niyonsaba yabonye muri iyo ntsinzi hagena inkino zihuza abantu. Nahagarukiye ngaho, naciye ngenda mu gihugu ca Croatia, aho novuga yuko nakoze ibintu biboneka gake, aho nashoboye kugira umwanya wa mbere. Ubu umurundi kazi ari wafise umwanya unyaruka ku isi ku 2,000, aho nashoboye kugira umwanya ungana n'iminota 5 n'amasegonda 21 n'ijana 56. Ibyo ntibyarwo bibeho ngaha ku isi. Ni hoko mondial itashe ku gihugu cy'u Burundi kuva bwitwa Uburundi. Ndagihowe cyane, ni umunezero ntasigo nogaragaza kuko intsinzi yiwanje nayibonye mwo ibintu byinshi. Nabonye abarundi batwenga bose, yaba bari ngaha mu Burundi, abari mu mahanga. Ndumva yuko nakoze bidasanzwe, nanje ubu ndavuga yuko ntasanzwe ku isi. Nkuko yiyemereye ko akatabonetse byabonekeye no ku bantu izinzi baje kumusanganira, bamwe babwirijwe ariko benshi
benshi ku bugombe bwabo. Kuva ku kibuga c'indege ugaca ku mabarabara yinjira hagati mu gisagara ca Bujumbura, abato n'abakuru, abakenyezi n'abagabo, abakomeye n'aboroheje bari bagandagaje bamuha amashi mu gihe yarengana ari mu modokari hejuru apepe yabaje kumwigina. Abandi bamwe mu baganiriye n'ijwi rya Amerika. Iyi Imana yuguruye nta wugara. Igitangaza cyabonetse hano mu Burundi mu gisagara ca Bujumbura, bataza kumuha icubahiro kuko Imana yaramudugije, ko Imana yamudugije nta umusubiza hasi. Bose cyane ugwaruka rukura amaboko mu mpuzu. Wabonye ko abarundi basigaye bakunda abakinyi bacu canke basigaye bakunda abarundi babo. Niwe murundi wa mbere tubonye yari afise protege nk'iyo twabonye. Turanezerewe cyane n'intsinzi ya Francine Niyonsaba, umwana wacu, umwana twareze ateye iteka igihugu, yerekanye yuko n'abigeme bashoboye n'isi yose ibimenye. Dufatiye ku mashusho yabonetse ku mbuga ngurukana bumenyi, isinzi ry'abantu ryakiriye Francine Niyonsaba ryaheruka kuboneka mu myaka y'ubutegetsi bwa nyakwigendera Pierre Nkurunziza yahora arongoye Burundi. Yaje kwakirwa kenshi avuye kuzana ubushimwe mu bihugu bitandukanye, harimo iz'imiryango rukristo canke abahora baja kwakira abakuru b'ibihugu vyo mu karere bagendera igihugu, nk'uko biherutse kuba umupfasoni Suluhu Samia Hassan arongoye Tanzania mu rugendo yagize mu gihugu c'u Burundi kibanyi mu kwezi kw'indwi guheze. Imbere yuko atahuka, umurongo aturuka mu ntara ya Ruyigi mu buseruko yarakejwe ku mbuga nkoranyambaga n'abantu benshi, hatibagiwe abategetsi barimo Perezida Evariste Ndayishimiye n'umutambukanyi wiwe ubu bari mu rugendo muri Amerika bitabiriye inama ya ONU igira 76 y'abakuru b'ibihugu n'amareta. Eroje Urikaneza, ijwi rya Amerika. Francine Niyonsaba yagarutse rero mu Burundi avuye mu marushanwa mpuzamahanga yo gusiganwa ku maguru. Ku mbuga nkoranyambaga zacu zitandukanye mukurikire ibyuko yakiriwe ku buryo bw'umwihariko. Radio Ijwi rya Amerika. Impunzi z'abarundi bagera kuri 70 bari bafungiye muri kasho ya polisi ya komine Kibondo muri Tanzania bararekuwe. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika muri Tanzania James Jovin aratubwira neza ibyabo. Izo mpunzi zari zimaze ikiringo c'amezi 6 mu gasho zifunzwe kubera amakosa atandukanye, harimo kwagirizwa guhungabanya umutekano mu nkambi za Nduta, Nyarugusu na Mutenderi. Kuri biro y'igipolisi twasanze bamwe mu mpunzi barangije igifungo ariko baritegura gusubira mu nkambi. Basiguriye Ijwi rya Amerika zimwe mu mpamvu zituma bafungwa. Kagira nk'uko gasanga ngo baraje ngo nibisuma ntitumenye iyo bivuye, kandi ubwo nta n'ikigwanisho na kimwe twebwe twahunganye mugabo tukagira nk'uko tugasanga barimo baratwagiriza ibintu by'igwanisho, kandi hano igipolisi kirahari, igisongosungu kirahari, mugabe nk'ivyo byose bakagira iki bakadutaka amakesi. Kweri turebye ivyo byose bivana n'agahohotero turimwo turagira iki, turimo turabona. Nkambi narayitorotse mu kuvuga twebwe ukuntu dukora mu nkambi, kubera usanga kunje badupokereza nta mahera turonka yo kwisaidia. Nk'ubuje mfise umugore afise imbanyi, nawe nabuza amahera kumugurira igitenge kubera nabonye umugenzi ambwira ngo hari umugabo afise ikazi hegereye inkambi nyene. Nari ngiye nyene guca amahera nakora 2 ku munsi, ndabona ati kweri ubuzima mugenze nabe ateka nzi gukora yo ku munsi nta nubundi baguma badufasha nyene bakaza baraduha ibintu bikwiye, ibiryo bakaduha, hama bakaduha n'izo nkwe bakadufasha, hanyuma tugatekana. Icyo twosaba UN n'abajejwe umutekano ko basaba yuko abo bantu baza baratwara ubukesi ku ntuzenya ku gipolisi, abo bonyene baze bishikire kuwo muntu, bahashike barabe ingo amatati bafitaniye n'abo bantu kugira ngo baze baratwara amakesi. Umuyobozi w'igipolisi muri komine Kibondo Bwana Simon Mwakalinga mu kiganiro yahaye abanyamakuru yasiguye ko muri bo abagabo ari 75 n'umukenyezi umwe. Yemeza ko mu gasho hasigayemwo abarenga gato 50 batararangiza ibihano bafatiwe. Izo mpunzi zatawe muri yombi mu ntango z'umwaka turimwo w'ibihumbi 2021, aho benshi muri bo basanganye amakosa y'ubusuma, guhohotera abakenyezi, guhungabanya umutekano no gutoroka mu nkambi. Walioko magereza na jumla ya wafungwa abari mu gasho ibitigiri ni 70. Amwe mu makosa bagirizwa no kwinjira mu gihugu ca Tanzania
Tanzania badakurikije amategeko, ubusuma busanzwe n'ubwo gukoresha imbunda, ibindi no gusohoka inkambi badakurikije amategeko. Mengine ambayo ni ya kawaida katika jamii, unajua tuna kambi ziko hapa. Kwa hiyo hizi idadi ni pamoja na wakimbizi walioko makambini. Bwana Makaringa hamagarira impunzi kubahiriza amategeko kugira babe mu buzima bwo mu buhungiro atankomanzi. Unajua yale makambi ya wakimbizi ni kama kijiji. Urazi zijya nkambi zimeze nk'imitumba isanzwe. None bibaza ko mu mitumba wobuza umuntu gusohoka, biragoye cyane. Abasohoka ni benshi cyane, natwe nta buryo bundi dufise kiretse kubafatira ku mabariyeri. Gukora isakwa mu bijiji bituranyi, abo dufashe duca tubafunga kugira abandi bamenyereho. Ariko dusaba abarongozi b'inkambi